Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'istatu kaburungu radio yacu VOA.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga ibihugu byo muri Afrika birafise uruhara rukomeye cyane mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1960 ishiramwe mpuzamakungu riramaze kurangura ibikorwa bitari bike vyo gucungera umutekano inshuro zirenga 30. Abahinga bakurikirana hafi ibijanye no gucungera umutekano bavuga ko ibikorwa vyo gucungera no kugarukana umutekano bifasha mu gukingira abasivile no mu kugabanya ingaruka mbi z'intambara. Byinshi mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyo gucungera no kubungabunga amahoro birangurirwa muri Afrika. Hari kandi n'inteko zijejwe gucungera no kubungabunga amahoro n'umutekano ziri mu minwe y'ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashirahamwe yo mu ntara. Kuri izo nteko zose umugambi n'umwe, gukingira abasivile no gufasha mu gikorwa cyo gucungera no kugarukana amahoro n'umutekano. Mu kiganiro muri sanga twatumiye muhinga yanonosoye ivyerekeye ibikorwa vyo gucungera no kubungabunga umutekano mu ntara ya Afrika, agiye kutubwira ukuntu ibikorwa nk'ivyo bigenda hamwe n'intambamyi zishobora kubangamira ivyo bikorwa. Turi kumwe na Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, turiko turamurondera, telefone mu kanya iraboneka, n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisata kijejwe ibibazo vya politike amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afrika. Turatangura rero ku mushikana Fred nitwabona mu kanya, turazi ko n'abanywanyi benshi eka barindiriye ikiganiro mu makuru y'ejo twabwiye ko uyu munsi ikiganiro cyo munsi kiza kwibanda cyane ku vyerekeye amahoro n'umutekano eka n'ibikorwa birangurwa n'inteko zijejwe gucungera umutekano haba mu bihugu vyo muri Afrika no mu bindi bihugu, eka haba inteko za Afrika canke inteko z'andi mashirahamwe mpuzamakungu yose. Hanyuma mu kanya rero turiko turabandanya kurondera umushikana Fred Ngoga Gateretse. Igira hirya ariko mata. Winyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Ngo jewe nduwibugo. Yego rata. Uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi. Ya papa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
tubibutse ko mu kiganiro cy'umunsi tuhava tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibikorwa birangurwa n'inteko mpuzamakungu zijeje gucungira umutekano mu bihugu bitandukanye. turavuga kandi no ku nteko z'ubumwe bwa Afurika nazo nyene zirangura ibikorwa bihambaye mu bihugu bitandukanye. twabwiye ko byinshi mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu byo gucungira umutekano birangurirwa muri Afurika, aho twavuga nko muri Sudani na Sudani y'Epfo, inteko UNISFA mu gihugu ca Repubulika Centrafrica, eka no muri Mali, eka no muri Sudani y'Epfo na Sahara yo mu buraruko, MINURSO. ni ibikorwa rero bihambaye cyane rwose, kandi mu kanya turaza kuvugana n'umushigantahe Fred Ngoga Gateretse akora mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kandi akurikirana ivyo bikorwa kugira turabire hamwe twese ivyo bikorwa bishemeye barangura. Tuvuge kandi no ku vyerekeye izindi ntamamyi zose zoba ziboneka mu bikorwa bihambaye nk'ivyo. Mu kurindira Fred Ngoga Gateretse turi kumwe na Best Mbona akaba nawe nyine ari umuhinga mu vyerekeye gucungira umutekano, yarakoze mu gihugu ca Repubulika Centrafrica, nawe nyine ari mu bikorwa bisa n'ivyo. Mushingantahe Best, mwiriwe neza? Mwiriwe n'abandamukije n'abadukurikira. Murakomeye ngaho? Bakomeye neza. Ni vyiza cyane rwose, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze. Ego, turiko tuvuga cyane cyane mu kiganiro muri Sanga cy'umunsi Best Mbona, turiko tuvuga ku vyerekeye ibikorwa bihambaye cyane rwose birangurwa n'inteko zaba za Buraya, zaba za Afurika canke zo mu ntara zijejwe gucungira umutekano mu bihugu vyo muri Afurika. Tumutumire turamuronka mu kanya Fred Ngoga Gateretse, namwe nyene mwarakoze muri ico gikorwa. Nashaka mutubwire ku bwanyu mukiri nko muri Repubulika Centrafrica, naho nyene hari intambara nk'uko mubizi, imirwi itwaje ibigwanisho itana mu mitwe eka n'abasirikare ba leta hamwe n'inteko mpuzamakungu. Nashaka mutubwire ico gikorwa muri rusange mugifata gute, mwebwe mwakibonye gute? Murakoze. Twebwe nyene twakibonye, si igikorwa coroshe kubera mugiye mu gihugu nka kijya ibintu byose byari byarayangaye, ariko ubu biriko biragenda neza. Imana iriko irafasha, kandi n'inteko mpuzamakungu ziriyo zikora neza, zifise manda nziza, naho ingorane ziba nyinshi, ariko jewe mbona yuko bavifatamo neza. Ingorane cyane cyane ziva mu kutumvikana kw'izo nteko n'abagwanya leta, cyane cyane ikintu ca mbere izijya rebellion, ijya migwi igwanya leta. Ico nico ca mbere, kandi bigasaba yuko umuntu akoresha ibintu byitwa des approches zimeze, donc ukoresha politique na diplomasi mu bakozi bawe canke abakozi muba mujejwe ico gisata cyo mukabegera kugira ngo mubereke yuko mushaka yuko ico gihugu kigira amahoro, kandi nabo nyene nabo bari kubagwanya leta, ivyo bapfa byose bamenye yuko amaherezo ari kwicara bakumvikana bona leta ivyo bapfa, kuguma umubereka yuko inyishu atari yo kugwana, inyishu atari yo kumarana, inyishu atari yo kwica abanyagihugu canke bakicana bo kuri bo. Nico gituma usanga rero zijya nteko mpuzamakungu zija hagati kugira ngo zifashe ibintu byo gusonera ikiremwa muntu. Ego Best, twarabonye ko muri ico gikorwa kenshi na kenshi haba hari intambamyi mwoba mwashoboye kubona nk'ubwa mbere na mbere nk'izi intambamyi cyane cyane nuko kenshi usanga urabona nk'igihugu nka Centrafrique ni igihugu kinini cyane, kandi kidafise uburyo bwo yuko izo nteko mpuzamakungu zogenzura hose. Ukaba usanga rero yuko kubera atamabarabara ariho henshi byinshi bitegereza gukorwa n'indege cyangwa kugenda n'amaguru cyangwa n'amamodokari, ugasanga bibafata nk'iminsi 3-4 kugira ngo baje gutabara
izo rero ziba ari ingorane nyinshi cyane zibashikira mu kazi baba bariko barakora. Naco nyene usanga kenshi bamwe usanga amakontenja adafise ibintu bijana kwijana bikenewe kugira ngo baja bariko bagwanya leta canke impande zibiri zose ziriko zirashamirana kubereka yuko bategerezwa gusonera izo nteko. Donc kenshi ugasanga bashatse kububahuka canke bakabasotora. Ivyo navyo ni ingorane zibashikira cyane ko baba badafise manda yuko bivuna uko nyine, ariko abanyagihugu batewe iyo manda barayifise yuko bategereza kuja gutabara. Kenshi rero usanga ivyo rero ni ingorane bagira cyane bariko barakora ako kazi ko gutabara. Muravuze ikintu gihambaye cyane rwose Best, ukuntu izo nteko zishobora kuba zidafise uburenganzira bwo kwivuna. Ivyo bigenda gute? Ubwo burenganzira bwabo bwo kwivuna bugarukira he, butangurira he? batewe nko mu ikambi cyangwa ku ipozisiyo barashobora kwivuna, ariko kenshi usanga kubera igihugu kinini barashobora kubakonturuna, barashobora kubaca inyuma, ugasanga ibara ryaguye kandi batari bavyiteze. Niho rero haba hakenewe yuko kenshi na kenshi naho izo nteko ziba ziriko zirakora, haba hakenewe yuko abantu bagira politiki baja biyegereza abo bantu bagwanya, kugira ngo babumvishe yuko inyishu icambere atari co gutera, abantu baje gufasha kugira ngo amahoro agaruke. Ica kabiri, inyishu si gukoresha umuheto, inyishu ni kwicara, ni kugira dialogue, kuganira, kubera amahoro n'ibintu byose ariko mwicaye mukumvikana injyane mwari mufise, umwe wese akavuga ati jewe dupfiki n'iki, ariko kugira ngo mushike kuri iyo etape haba hakenewe yuko impande zose zibiri zifashije rero n'abo basirikari baje gufasha gucungira umutekano, bababuza yuko bashamirana. Ego, mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose, mushobora kuba mwabonye muri Republika ya Centrafrica aho nk'abagwanya ubutegetsi bateye ugasanga bifata amasaha n'amasaha inteko za leta canke zishiramwe mpuzamakungu kubashikira kubera ubukene bw'amabarabara. None amashirahamwe atunganya ivyo bikorwa ntafasha muri ico gikorwa cyo gusanura nk'ivyo bintu byose vyotuma umutekano uhungabana? Kenshi barafasha, kandi hariho uravye hariho n'amakompanyi ya jeni yose, donc abafasha ibintu byo ku biraro byabomotse bakubaka, aho baba bariko barafasha nyene n'ico gihugu kugira ngo ingorane zifise zimwe zive mu nzira. Ariko igihugu nka Centrafrique kingana ico rimwe n'igice Ufaransa, atamabarabara bari ahantu amapozisiyo ahari, ugasanga abanyagihugu batewe ni nko ku birometero 150, ni mw'ishamba, mudafise indege nyinshi ziguma zibafasha kugira ngo zirereke canke drone zereka yuko ati nawe muko mumuca hasi umwasi ari ahanahana, usanga ari ingorane zigoye cyane. Rero ndashimira cyane kubona akazi bakora ko gucungira umutekano bagakora neza, malgré ko hari ingorane udashobora atari yuri umuntu azikubwiye bimenya, ariko baragiye n'umutima kubera nico bajejwe, ujejwe ikintu uragikora gushikaho uronka ushika kwico wiyemeje mu gufasha ico gihugu. Na nivyo kenshi usanga nko muri Centrafrique inteko ziriyo zikora neza cyane, gushikaho uvuga ati aha kabisa haragoye, ariko baritanga. Ingorane nayo amabarabara usanga ahantu hagoye cyane no kuba, ariko kubera amahoro n'umutekano ata bifise, atagaciro bifise, agaciro kayo gakomeye cyane gose. Agaciro ni kanini cyane, bisaba yuko abantu bitanga kugira ngo ico gihugu kironke amahoro, abanyagihugu nabo nyene baronke umutekano ukwiye.
ariko ntibishobora gukoresha inteko gusa udakoresha abantu babumvikanisha muri politike. Mu ntango twavuze mu ntangamarara twavuze ko byinshi muri ivyo bikorwa byo gucungira umutekano kubungabunga amahoro bibera mu ntara ya Afurika. Mbega hari abantu bashaka kuba babanze kwibaza igituma byinshi muri ivyo bikorwa bibera muri Afurika, no kuvuga ko ariho haba intambara nyinshi cyane gose. Izo ntambara zoba ziva kuki ahanini? Kenshi uravye ingorane Afurika ifise ni kuba abatwara bikunda ugasanga abatwarwa ntacyo bafise n'abakene bakaguma babona abandi akazi gatoya cyane kegereye ubutegetsi ariko nibo batera imbere, ariko bo ugasanga nta mashuri bafise, nta mazi bafise, iyo baba nta icitwa iterambere ntaco ubona. Kenshi rero ugasanga icyo ni kimwe mu bintu bituma abantu bagumuka. Icya kabiri nacyo ni uko usanga nk'ibihugu bitunze nka Centrafrique, nk'i Congo, usanga ibihugu bitunze ubutare bafise abanyagihugu ntibabona ibivamo, ntibabona inyishu zibashikira ati twadandaje ibi n'ibi biva mu butaka bwanyu, ubu mufise amazi meza, ubu mufise amashuri meza, abana bambara neza, abana murafise n'amatelefoni, murafise n'amazi ku mihana. Ibyo bintu byose batabibonye biri mu bintu bituma bitera ingorane abantu bagira imigwi bagashaka no kwiganzura ngo bikebere igihugu uko bashaka. Uri kuvuga ko beste mbona mushikana ego doga kujambo aho baba bafise ubutare bwinshi cyane, ariko effectivement ntaco baronkamwo, bagaca barondera ibindi bihugu n'izindi movement bakorana kugira ngo basahure aho hantu. Hanyuma leta nayo nishobora kwemera yuko ivy'abanyagihugu bigenda mu maboko y'abandi bantu bakeya kandi bitwa yuko ari abantu babagumutse. Mushikana mbona mwaba muri ko muvuga ko muri ivyo bihugu byinshi vyo muri Afurika biri mu ngwano, ni ibihugu byo bitunze ubutare, abanyagihugu babo akaba batangura ingwano kubera kutumvikana ukuntu basabikanya ubwo butare. Mu bintu byinshi muri byo ni cyane cyane ivyo kubera kenshi n'ibihugu bitunze, ariko ubutare inyungu z'ubwo butare ntibushikira bene igihugu. Ico rero gica bitera ingorane cyane, kandi mu bihugu byinshi hari n'ingwano biraboneka yuko kenshi nuko batwarwa nabi, abatware bitwaye ko abatware babatwara nabi. Ariko ubu hariho muvuma ubona yuko abantu batangiye kuvyuka, kandi abantu bakiri bato batangiye gufashana kumvikana, kuvuga ati dutegerezwa kwiteza imbere twese, ntihagire usigara inyuma. Hanyuma abatware bakanabavyura ati nimudutware neza abagabo canke abafite badamu, kugira ngo abantu bose baronka koyoko. Nivyo ni kubera ntibasabikanye. Ku kibazo c'uburyo buhabwa inteko zaba iza Afurika canke z'ubumwe bwa Buraya, zigaruka ko, ariko nashaka cane tuvuge ku vyerekeye ibi bineguro eka vyigeze kuba eka n'inyifato itari ishemeye cyane rwose ya bamwe mu bagize inteko zicungira umutekano. Hariho abigeze kwagirizwa ko bafata abanyagihugu bo mu bisagara barimo nabi, bakaba nabafata ku nguvu. Ico kibazo ishirahamwe rya Afurika canke ishirahamwe rya Buraya ribitorera inyishu gute, ribishikiriza gute muri rusange? Muri bike nabonye nuko kenshi urabona baba bakora mu makondisiyo atameze neza cyane, aragoye. Ibintu bisaba yuko mu mutwe uba uri witeguye cyane, ariko naho nyene umuntu aragira ibibazo naho nyene. Donc bijya bintu byo kuvuga yuko boba babafata ku nguvu, cyane cyane tuvuge nk'abasirikare bo mu nteko, ni ibintu birabujijwe yuko
yuko ufata ku nguvu umuntu d'abord mu mategeko abagenga n'ibintu bibujije kandi urazi nko mu nama mu bihugu bya ONU mu mamisiyo yose ivyo bintu barabikarira cane kandi ivyo ariko nihaburamwo kamwe umuntu ayoba agafata inzira atariyo ariko nibo bifata yuko ari ibintu byose yuko inteko yuko ari uko zifata ivyo nihajya nyene nta mwongo muri sato ivyo ni ibintu vyumvikana kandi bafashwe barahanwa cane n'ibintu bibujijwe. Hariho n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo mwavuze mu ntango, ikibazo c'uburyo. Hari nk'ibimaze gushika ubona nk'abagwanya ubutegetsi bashobora gutera inteko zaba z'ubumwe bwa Afurika canke z'ubumwe bwa Buraya, abo bagwanya ubutegetsi bakaba bafise ibigwanisho rutura bikomakomeye. Uburyo bwo buhabwa izo nteko zo muri Afurika canke za Buraya bungana iki? Intambamyi zibahe kugira ngo ntibafise ibigwanisho kenshi na kenshi biruta ivy'abagwanya ubutegetsi? Ega ingene bigenda bajya inteko z'ubumwe bwa Afurika canke za ONU zo ziba zigiye kugarura umutekano muri ico gihugu, ntiziba zigiye kugwana, ntiziba zigiye n'ibintu vyose umuntu igihugu kiba gikeneye ngo kigiye kugwana. Bo baba bagiye gusa kuja hagati y'abo bantu bagwana kugira ngo ntibabandane bagwana. Ariko nivyo hariho kenshi usanga abo izo rebellion zifite ibigwanisho bisumba cane vya leta, kandi tinaza ati n'ibintu babikura mu bantu bababonamo yuko bafashe ubutegetsi bazobananya babakoresha mu bintu vyo gusahura ico gihugu, ko ibintu usanga ari mafia iri kw'isi. Iyo mafia rero niyo cane cane ifu yuko abantu bakorera ko nk'ibihugu vyo mu karere kugira ngo batuze ibihugu canke abantu bafasha izo muvuma, izo rebellion zituma akarere kaba katagira amahoro. Hari ikindi kibazo gihambaye cyane ariko turagira ko nagomba ubwa mbere na mbere mbanze mpe akanya umwe mu banywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Alo, muratwumva? Alo. Mutubwira akazina kanyu? Nitwa Paul turakingire. Ego me Paul, turiko tuvuga cyane ku vyerekeye hari urwamo iwawe wobaza abana wobabuza kuvuza urwamo kugira ngo tubandanye twumvikana. Nashaka turiko tuvuga cyane ku vyerekeye ukuntu inteko zo muri Afurika canke za Buraya zibungabunga umutekano mu bihugu bitandukanye. Murafise ikibazo, murafise iciyumviro? Alo? Uratwumva? Ndumva telefone yawe tukumva neza, reka turaguhamagara mu kanya. Reka turakugaruka ko mu kanya, reka tubandanye n'umushenhahe Best Mbona agire icavuze ku bijanye n'ukuntu izo nteko zihabwa amakuru. Mwize kuvuga ko hariho ibiro canke abajejwe gutanga amakuru, nk'aya makuru twavuga ko ari iperereza kugira ngo izo nteko zishobore kwivuna umwasi atarazishikira. Ico gikorwa coco kigenda gute Best Mbona? No, mu bintu byose ntushobora kuba ntushobora gufasha, ntushobora kuba uriyo udafise iperereza rikomeye. Nico kintu ca mbere utegerezwa gukorera ko kugira ngo umenye ivyo bariko barakora, hanyuma hako ukabitanga bitwa kwantisipa kubera ufise information. Ibyo ni ibintu nkenerwa cyane izo nteko zikoresha, kubera zirafise uko zikora, kandi kenshi usanga amakuru bayaronka aho nyene ibintu vyabaye canke bitaraba, bagaca bipanga bobo kugira ngo icari categuwe kibi ntikibe. Kenshi rero kubera baba bafise iyo perereza birafasha cyane
kugira ngo amaraso ntaseseke menshi cyane. Ivyo byose biba byateguwe ugasanga byatatutse. Barafite ibiro byabo ingene bakora, ni ibintu novuga kubera n'ibintu biri byugaye, ariko barafise iperereza rikomeye cyane kandi bifasha cyane, n'ahandi ibintu biba byarayangaye kenshi cyane. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Desire. Muraho Desire, ikaze mu kiganiro muri sanga. Muri hehe ga Desire? Murakoze. Muri hehe? Ndi mu Burundi, Bujumbura. Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turiko tuvuga ku bikorwa birangurwa n'inteko mpuzamakungu canke inteko za Afrika zicungera umutekano mu bihugu bitandukanye, haba muri Afrika canke ahandi. Duga kwijambo ikibazo cy'imviro. Ikibazo cya mbere ndamubaza uwo mutumire, muri Afrika ntabwo biri proud, sindovyemera cyane. Ikibazo ntovyemera cyane ni iki cya mbere, twe turababa abantu bapfa bariko bagerageza kujabuka baja mu za Europe bagapfira muri irya bahari. Ni benshi mugabo nta byinshi byirirwa bivugwa. Aho duce tuja hafi muri Congo, mu za Rubaya ntaho nzi mugabo gusa amakuru yaho arangeraho abantu benshi barapfa, benshi nyene. Duga kwijambo ikibazo mu kanya gatoya cyane gose. Ndabona telefone yiwe igiye, ariko avuga cyane abantu bapfira eka no muri Congo, eka n'abapfa bariko barajabuka urubi. Ariko imbere yaho reka tubanze twakire umushitsi wacu Fred Ngoga Gateretse. Twagize ibibazo vyuma vya telefone. Fred Ngoga Gateretse, ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Fred, murakomeye? Turakomeye. Iyi telefone zatugoye, ariko nibaza ko tukubonye. Turiko tuvuga nk'uko mubizi ku vyerekeye inteko mpuzamakungu, inteko za Afrika zicungera umutekano, mukaba muri mukora muri shiramwe ubumwe bwa Afrika, mukaba ivyo bintu mubizi cyane gose ko mujejwe ivyerekeye ibibazo vy'umutekano n'amahoro. Nashaka muri rusange turi kumwe ku rundi ruhande na Best Mbona, akaba nawe nyene yarigize gukora muri Afrika, muri Republika Centrafrica, akaba ari azi cyane gose ivyerekeye ibikorwa byo gucungera umutekano. Ubwa mbere na mbere Fred, mwebwe muri ahantu hakomeye cyane gose hakurikirana cyane gose ibikorwa by'ubumwe bwa Afrika n'inteko zicungera umutekano. Ico gikorwa muri rusange mu kibona gute? Murakoze cyane gose Fred, nk'uko mubizi igikorwa gikomeye cyane gose kandi gisaba ukwitanga kwinshi n'uburyo bwinshi. Cyambere nagira mvuge yuko twebwe nko mu bumwe bwa Afrika ntitumeze nka ONU. Kubera iki? Twebwe iyo turungitse ingabo, ni ingabo zijya kurwana. Kenshi ingabo za ONU ntizigwana, zozo zicungera umutekano, ariko twebwe ni ingabo ziba zigiye kugarukana amahoro. Ni ukuvuga ikintu kuvuga yuko hariho akazi k'imigwano igomba gukorwa, donc si ibintu vyoroshe. Ikindi kigira kabiri nagomba kuvuga nuko kenshi muri ibi bihugu tuba tugiye gufashamwo usanga leta zaramanyaguritse, atari inzego mushobora gukorana zibishoboye, hama usanga hagiyemo n'ikindi gikorwa gihambaye cyo kuraba ukuntu dukomeza n'ingabo z'ibyo bihugu. Ivyo rero kurwana n'umwansi ugerageza kuduza ingabo z'icyo gihugu si ibintu vyoroshe. Hama ikindi kintu naco duhangana naco ni ikintu cerekeye uburyo bwo gushigikira ico gikorwa. Gushikiriza hafi amateko turagwana, turondera uburyo, turafashanya nabo mu bwa Buraya baradufasha, mugabo nabo bafingwane zabo unye. N'ubu nayimbuye mu nama ariko turara ukuntu kubera uburyo buzogabanuka, ukuntu uzoshobora kwimunganya nk'abanyafrika kugira ngo dushobore gukomeza ivyo bikorwa byo kugarukana amahoro. Muri make novuga yuko dufise mu bihugu nka bitandatu two turakoreramwo. Icya mbere nk'uko mubizi muri Somalia, ahandi turi ni muri Sahel, aho hari iyo bita G5 Sahel, mugana nyine ifite ingorane itari nkeyi. Hama tukaba turiko turafashanya n'ahantu bita muri Bassin du Lac Chad, hari icyo bita force multinationale ikiyakorerayo. Hanyuma rero hashasha ni muri Mozambique, aho hari ingabo z'inteko za Samim niko bayita iyo mission iri hariya hanya. Murakoze Fred. Mu kanya gato ndazi ko telefone uri gukoresha telefone yawe kuko utashoboye kuronka, turakureka mu kanya ugenda, ariko nashaka ugende wishaka kandi kabazo gato cyane gose kajanye n'ikibazo mwavuze cy'uburyo mwavuze ko inteko zo muri Afrika kenshi eka
zigwanya umwasi zigakomeza n'ingabo z'igihugu zirimo. Eka nashaka ariko tugaruke ku kibazo c'uburyo, ubwo buryo muriko murarondera muraburonka, kuko hari igihe hirya no hino wumva inteko zatewe kandi zikicwa. Ubwo buryo bugeze he? Muraburonka mu buryo bworoshe? Fred Ngoga Gateretse. Murakoze cyane rwose. Ego hariho uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bujanye n'imishahara y'abasirikare bari baragwana muri ivyo bihugu. Ico nico kitugoye ubunye muri iki gihe, kubera yuko kenshi aya mafaranga ava mu bumwe bwa Buraya. Ubu rero ubumwe bwa Buraya bwarahinduye, ubunye ntibagishoboye gutanga amafaranga bahora batanga. Nico gituma ubu twese turasaba yuko ko natwebwe turi abantu bo muri ONU bumwe kw'isi yose, turasaba ukuntu yuko twokura amafaranga y'imishahara muri ONU. Mugabo ntivyoroshe ni kuko hariho amategeko abigenga, biragoye. Ubundi buryo turondera kenshi ni uburyo bw'intambara. Ego turakorana n'ibihugu byinshi turaburonka kenshi, mugabo mumenye yuko turwana n'abantu barihevye bituritsa, kandi kurwana n'abantu bameze gucyonye ntiba byoroshe na gatoya. Mugabo uburyo bwo kuronka amakuru, uburyo bwo guhangana nabo, ubwo turaburonka. Ngo kenshi nkuko nabivuze nuko turwana n'abantu babihevye, ugasanga biragoye. Murakoze cyane. Murakoze. Mu kanya Fred turaguhamagara, ndabona ko wakoresheje telefone yacu kugira uduhamagare, telefone yawe kugira uduhamagare. Mu kanya turaguhamagara, mugume hafi. Nagomba rero turavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose, tuhava tugaruka ko nibagaruka abihevyi eka bituritsa, guhangana nawo n'ikintu gitoroshe. Ariko nagomba nje kuri Best, mbona nawe nyene agira cavuze ku kibazo cashikirijwe na Desire. Telefone havuye itumvikana neza, ariko ariko avuga abantu cyane bakicwa eka haba mu musereko bwa Kongo, hakaba n'abapfa bariko bashaka kwimukira mu bihugu vya Buraya. Ico ni kindi kibazo nagira Best mugire ico muvuze ku byashikirijwe na Desire. Duga kwijambo. Murakoze. Icya mbere ni uko kuri icyo kintu cya mbere uvuga yuko abantu bapfa mu mazi bagenda, ivyo ni ibintu bitari gushikira abanyafurika. Ingorane n'ihani nisubiye inyuma mu byo twavuganye, abantu bariheba. Uravuka ukaronka diplome, ukaja mu ishuri ukiga byinshi, ugasanga wejeje amashuri nta kazi ufite. Ukemereye kugira ngo uronke akazi, twuko naka akuvugira uri Nyakamwe, rero bica bigorana. Ugasanga uriko umaze kuba umukordoniye, utwara amakinga, ugira ibiki, abantu bakiheba. Rero uko haje amateleviziyo n'ibiki, abantu n'izi za internet, abantu baguma babona bakibaza yuko ubuzima bumeze neza ahandi. Aho handi ni Buraya, aho handi yatije mfume mpfira mu mazi nakare, hariyo bamwe bagenda bagashika. Ariko ugasanga rero mufise kenshi usanga urafise amashance nk'abo bandi bakeya cyane bashika. Ariko vyiza nuko muguma abanyafrika twogumye ino muri Afrika, tugateza imbere Afrika yacu. Ariko byose bituva ko twebwe biva ku ngene abatwara bibuka abanyagihugu, yuko baratwarira abanyagihugu, inyungu zose zo muri ico gihugu zigashikira bene igihugu, aribo abo bantu. Ico ni ca mbere kukiraba abantu biheba bakagenda bakagenda. Ivyo si muri kamere y'umunyafrika n'ingene tubayeho n'ivyari kubuko. Kandi ndibaza yuko ubu abantu batangiye kuyumvira neza. Ndabona nk'abijya bintu byo gusubiza abantu, kubasubiza nko muri Afrika, bijya si umutima mwiza cyangwa si umutima mubi, baragusubiza muri Afrika. Ubonye iyo bakujanye yuko utashimye, bakubaza tuvayenga mu gihugu kanaka, ushaka gusubira iwanyu, nyuma ugatanga ubuzima n'abandi. Ariko cyane ni kubera intwaro zitameze neza. Iyi ntwaro ego icyakabiri bijya bintu byo kuvuga byo muri Kongo. Je narakoze cyane muri aka karere ku bintu byerekeye umutekano n'ibintu cyane biraba ubutare ibihugu byacu bifise byo muri ICGLR cyane. Narabikoze ko nakora n'amasertifika yameze nk'ajya Kimberley ya Diama. Ivyo bihugu ndabizi neza cyane, byose maze kubitembera mu presque byose. Ingorane iriho muri Kongo
hanini naho nyene hafise izo ngorane zo kwiyunguruza. Icya kabiri muri izo zone zose baguma bakerera abantu bagira iki nizo zone zitunze zimwe mu butaka na mfite ubutare bwinshi n'ibiki. Abo rero izo nkozi z'ikibi n'ababafasha baba bashaka ariko abanyagihugu babatera ubwoba bahunge haba ariho bo n'abagenzi babo babandanye bahicare bimbe bacukure bagira ibyo bashaka byose bigira ibyo bashaka hanyuma igihugu kibandanye gisubira inyuma. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Yego ndabumva neza. Mwitwa nde? Akazina kawe ninde? Nitwa Marcel Twagirayezu, ndi mu Rwanda i Kigali. Nziza cyane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turiko tuvuga cyane ku bikorwa vy'inteko za Afrika n'inteko za Buraya zicungera umutekano mu bihugu bitandukanye. Duga kwijambo ikibazo icyumviro. Yego ndafite ikibazo nkagira n'ikiyumviro. Icya mbere ndabanza gushimira abo batumirwa nuko wenda umwe telefone iri gucika cyane, ariko yewe ndashaka kugaruka ku ntambara kandi izo nteko ibihugu izo ntambara ziherereyemo ugasanga izo nteko zishinzwe gucungira umutekano w'abaturage ziriyo. Buriya namenye ubwenge Somalia irimo intambara kugeza magingo ya kandi hariyo umutwe wa ngira ngo ni AMISOM ucungayo umutekano muri Somalia. Tukareba hano muri DRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho intambara yaho imaze igihe kinini, wari umutwe wa Monique ushinzwe kurwanya iterabwoba hariya mu burasirazuba bwa Kongo waje guhinduka MONUSCO kugeza magingo y'abaturage ba DRC mu burasirazuba bwa Kongo ntibashobora kuryama batekanye kubera ko n'umutekano warabuze. Aha rero nkibaza ikibazo kigira giti, ese ko hari ahantu na Amerika yagiye ijya duhereye muri Afghanistan ejo bundi ubutegetsi bwasuye mu maboko y'abatalibani, ntabwo buriya kwaba ari ugutsindwa kw'ingabo za Amerika ko bari baragiye gucunga umutekano muri Afghanistan ariko ejo bundi igihugu kikaba cyarasuye mu maboko y'abatalibani? Icya kabiri ni iki gituma aho intambara nyinshi ziri naho bajya gucunga umutekano nk'ubumwe bwa Afurika usanga intambara ziri mu gace kiganjemo ubukungu? Iyo urebye mu bihugu bya G5 Sahel usanga ahantu habarizwa amariba ya peteroli ariho izo ntambara ziri. Mu burasirazuba bwa Kongo ukareba imyaka ikagenda ikihinduriza indi ikihinduriza, umutekano utaragaruka. Nashaka ngo mubaze ni iki gishobora gutuma hamwe bajyayo umutekano ukabona ugarutse vuba? Urugero twahera muri Central Africa hano hirya, ndashimira n'ingabo z'u Rwanda ko nazo ziri mu zafashije kugarura umutekano. Hari raporo ko bagiye y'umutwe wa Sereka wakamejeje, ntabwo ariko bikiri. Ariko Kongo imyaka ibaye imyaka, Somalia imyaka ibaye imyaka, Amerika igaragaje gutsindwa gukomeye muri Afghanistan, abatalibani basubirana ubutegetsi. Aho ngaho byaba biterwa n'iki kuba hamwe bashobora kumara igihe kirekire umutekano ntugaruke, ahandi umutekano ukaza byihuse? Ese ni ikibazo cy'ibikoresho nk'uko yaravuze ati wenda ubu dusigaranye ikibazo cy'amikoro n'ubushobozi, cyaba ari ikibazo cy'ibikoresho bajya guhangana n'iyo mitwe bagasanga nayo ifite ibikoresho bihambaye? Ni ubushobozi buke bwo batabona ibikoresho bihambaye? Murakoze cyane rwose Marcel. Reka icyo kibazo ni ibibazo bitatu bihambaye, ariko sinzi ko Mushana Best abifitiye ingufu. Reka inyishu reka agerageze ivyo bikorwa yaragiyemo akatari gake. Duga kwijambo Best. Mbona ndashaka kwishura ku bibazo bibiriya. Icya mbere ndamuhoze umuvandimwe wo mu Rwanda yuko ubu ko Kongo yinjiye muri East African Community, bijya bihugu byose ntibizo kwemera yuko Kongo iguma idafise umutekano. Bijya bihugu birakeneye Kongo irakeneye ivyo bihugu, kandi byinshi muri bijya bihugu bifise inguvu zo kurwana, nabizi bifite inguvu nyinshi zo kurwana. Ikindi kibazo yavuze ati kubera iki bita ibindi bihugu hanze bohehe barintervena bigaca bikunda, ariko muri Afurika ntibikunda, hajya Kongo abantu baguma bapfa. Ega si ikintu kigoye, ntushobora gufata nahajya na kigoro kanini MONUSCO ikora uravye neza, parce que ntushobora bajya abantu bavuga ururimi rw'aho hantu naho wobaha abandi abasirikare b'abanye Kongo, ariko biragora yuko bacungi inzu imwe mu mashamba ahantu atamatara atakintu na kimwe, bagume bacungera inzu imwe
batatu bane ntibikunda muri iyo nzira. inyishu ku cya gatatu yavuze n'uco muri Centrafrique nivyo muri Centrafrique ingene yagize reference kuri abaseneta donc bagitera cyane n'ibiki ariko aho force speciale y'u Rwanda yagiyeyo ibintu byarahindutse n'ubu hariho amahoro n'igihugu kiri stable kubera hagiye inguvu nyinshi cyane hagiyeyo in force igiye kugwana umva na makoro y'abantu ibihugu bibiri mu Rwanda na Centrafrique baruta abantu bagiye kugwana abo bantu n'abantu vraiment ageri n'abantu babagwanyi urubonye n'ubabonye ubona yuko abantu babagwanyi donc uba bajayo amahoro yaragarutse muri Centrafrique n'Imana ishimwe kubera kijya gihugu cyari caragorana cyane ariko kuba mu Rwanda bagiriyeyo byarahagaritse cyane ariko muri rusange umushyiranahe mbona muri rusange biravuga ko kenshi na kenshi nk'uko na Marcel yabivuze hariho ibihugu byinshi byadutsemo ingwano harungikwayo inteko ariko gushika ubu amahoro muri ibyo bihugu akaba ataraboneka byoba biva nk'uko muri rusange muri rusange nuko bamwe bakwega uku abandi bagakwega ahandi kandi inyishu si ngwano naho muba muri ko mugwana bikenerwa yuko haba hari umugwi ukomeye wumvisha izo mpande zibiri ziriko ziragwana yuko bategereza kwicara kugira ngo umuntu babumvirize ati twebwe tugwana ku mehiri natwe duteza kubagwana kubera dufise ubutegetsi twahawe n'abanyagihugu imeze uko ariko bakicara hasi hakaba hariho kubera muri ivyo bihugu kandi nsubiye kubisubiramo hariho ubutare bwinshi cyane hariho ubutunzi bwinshi ugasanga hariho izindi nguvu ziri inyuma zitaboneka ziguma zikwega nazo nyine izo rero nizo usanga rero zigoye ariko zimaze kumenyekana kenshi ivyo bihugu n'ibihugu na ONU bakoresha politiki kugira ngo bumvishe abo bantu bafasha abo yuko barafise vyiza nuko ico gihugu cohagarara neza kugira ngo abantu bose hari iterambere hari n'amahoro muri ivyo bihugu. Murakoze Best tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Richard. Mwiriwe neza muratwumva Richard? Ndabumva neza. Muri hehe Garisha? Duherereye muri Kenya Nairobi. Ni byiza cyane rwose murafise ikibazo murafise icyumviro turiko tuvuga ku bikorwa bishemeye birangurwa n'inteko mpuzamakungu zijejwe gucungira umutekano hamwe n'inteko za Afrika turi kumwe no mu tumire Best Mbona akaba asanzwe azi cyane rwose ivyo bikorwa twari kumwe kandi na Ambassador Fred Ngoga Gateretse ariko telefone yiwe irafite ibibazo duga kwijambo ikibazo cy'imviro mwakoze kumpa ijambo ndabangwije umutumire arakumva duga kwijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato ikibazo rero narivuze n'ikijanye ni inteko nyine zo gufasha nkacambaza ati ko mwarimu avuze ati uburyo Afurika irafise yani irafasha mu bintu bijyanye n'umutekano hanini nkacambaza ati ese ni kute bananiwe no gutuza iriya migwi iriko yungabanya umutekano mu gihugu ca Kongo. Ikibazo ciza cyane rwose Richard reka turagishikiriza umutumire Best Mbona ariko muri aka kanya ndabona dufise n'undi mushikana hakomeye cyane rwose ikazi ivyo bikorwa byo gucungira umutekano nawe nyene yakoze mu gihugu ca Republika ya Centrafrica no mushikana turi kumwe Adolphe Nahayo igeze ku mushikanje urundi ajejwe urwaruka imico n'inkino duga kwijambo mwiriwe neza mushikana Adolphe muratwumva? Ndakumva. Ego mereka ko musanzwe mufise ubumenyi bwinshi cyane rwose nagomba duhere kuri ico kibazo c'umunywanyi wacu Richard avuze ati mbega ni kuki aho muri Kongo imirwi irwanya ubutegetsi eka yitwaje ibigwanisho itarigera ituzwa kandi hariho inteko zihamaze igihe mwifashishije ivyo muzi cyane cyane mu
mu gihugu mwarimwo ca Republika Centrafrica murashaka kutubwira mu majambo make mukamuha inyishu iyo mushikantahe Richard telefone ya umushikana ya Adolphe nayo nibaza ko icitse mu kanya reka ico kibazo tukibaze umushikana Best mbona tuga kwijambo nivyo ingorane ziriho nizazindi nyene kijya gihugu ni kinini kandi ntibikunda yuko zijya nteko za ONU canke FRDC bose baja ku nzu muri bijya bice byose birimo ingwano binini niho hariho ubutunzi bwinshi, hariho peteroli, hariho inzahabu, hariho coltan, hari ibintu byinshi kandi bo bakaguma bashaka ariko bahakontrola leta nigira ico ibabaza rero leta itegerezwa kwexersa ibintu ivyo constitution y'ico gihugu yabahaye. Igihugu gitegerezwa gutwarwa ni leta ikontrola ubutare ubutaka bw'ico gihugu, ariko kugira ngo uvuge ati imyaka myinshi yarabaye n'ivyo imyaka myinshi yarabaye, ingorane n'uko usanga murashobora kuba muriko muhakorera abandi nabo bahakorera ibindi hari inyuma y'ivyo muriko mukora byiza muhavuye nibaza ariko byose nageze neza hakaza abandi baje kubatobera. Niko kenshi cyane cyane nko muri Kongo niko byagenze kandi niko biguma bigenda kandi ubu ko bariko barategura FRDC ikomere kubera MONUSCO nizohaguma imyaka yose kandi nizera yuko kubera Kongo yinjiye muri ivyo bihugu vya East African Community byo birafise inteko zikomeye cyane kandi baba bagiye kugwana ntavyo kuvuga ngo bagiye guhagarara hagati y'abagwanyi y'abasoda ba leta n'abandi bo bagenda kugwana kugira ngo kijya gihugu kigira amahoro umutekano, abanyekongo baronke finalement ico benefisi donc inyungu y'ivyo bafise mu gihugu cabo, hanyuma no mu karere haba amahoro abantu bahahiranire neza bagenere neza atakibazo. Reka ndabona kwinjira muri East Africa byarafashije cyane. Reka ndabona n'umushanahe nahayo Adolphe agarutse nashaka gico yishura ku ico kibazo cabajijwe n'umunywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika Marcel agira ati none ni kuki muri nibaza ko hariho probleme ya telefone, hari ikibazo gikomeye cyane rwose cya telefone wiwe nibaza ko isubiye gucika. Reka tugaruke kuri mbona tumubaze nawe nyene mwigeze kuvuga ikibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cyo kumenyereza mu bikorwa ekamabanga izo nteko zijejwe, ikibazo cyo kumenyereza abasirikare bo mu bihugu cyane mu bihugu izo nteko ziba zirimo ico gikorwa cyo kigenda gute, iyo myimenyerezo ya gisirikare baha izo nteko z'igihugu ifise akamaro kahe Best mwihweje ivyo muzi mwiboneye muri Republika Centrafrica? Je nabona yuko nk'aba Union Européenne yari ifise inteko special zitegura igisirikare cyo muri Centrafrique, barabafasha cyane imyaka yose kugira ngo bagire igisirikare na polisi bimeze neza biri mu mategeko bizi gucungera igihugu kandi bifise bwira bwo kudefanda igihugu. Barabikoze cyane imyaka myinshi kandi barabasohoye benshi b'abasoda b'aba Centrafricain bakuru b'abaofisiye n'abasoda bato benshi kugira ngo bamenyere kugwana no kudefanda igihugu. Bijya byarabaye cyane ni ibintu mbona yuko menga Union Européenne yaratanze amafaranga menshi kandi izana n'abasirikare b'aba expert baza kubigisha. Hakabaho n'ibindi bihugu rero bifasha kubera nimushobora nko muri Afrika, ibihugu byo muri Afrika bimwe Centrafrique irarungika abasirikare kugira ngo baje kungura ubumenyi bagaruke nabo baze bigishe bene wabo, hanyuma ico gihugu kironke
umutekano akaba naho nyene nko muri Union Africaine ivyo nzi ndabye nko ku Burundi imbere yuko bagenda nko muri Somalia barabategura umwanya munini cyane birabafasha kugira ngo bagende bazi ko batagiye ahantu horoshe bagiye kurwana bo muri Union Africaine bagiye kurwana barategurwa cyane rwose. Ego mwavuze ari ikibazo gihambaye cyane rwose mushikana mbona ikibazo cy'ibikorwa amabanga atari make izo nteko canke ishirahamwe rya ubumwe bwa Afurika canke ishirahamwe rya Buraya biba bifise mu gufasha kugarukana umutekano kumvikanisha imirwi igwanya ubutegetsi eka n'ubutegetsi bw'igihugu izo nteko ziba zirimo ico gikorwa coco kigenda gute arico mwise dialogue. Urabona bamwe nabo bo bariko baragwana canke bari ku rugamba hategeza diplomasi itegeza kubandanya ikora yuko na nico gituma usanga kenshi bifasha diplomasi abanyepolitiki bategerezwa kubandanya bumvikana bayaga n'abafasha ico gihugu kugira ngo nikigwe cane babandanya bayaga n'abanyagihugu n'abatwara ico gihugu kugira ngo ico gihugu kiboneke yuko gisisaba ibindi bihugu cyangwa izindi institutions zigishigikiye kugira ngo nabo nyene baje ku murongo bakurikira inzira nyayo umva politiki na diplomasi nayo bifise ikibanza kinini cyane mu kugarukana amahoro mu bihugu biri mu ngwano muri Afurika cyane iwacu. Mbega duhereye kuri cya kibazo cabazwa n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika cerekeye imyaka n'imyaka inteko zimara ziriko ziragerageza kugarukana umutekano mu gihugu kanaka ariko ugasanga umutekano ntiwagarutse. Mbega inteko zoba zifise nk'ikiringo zitarenza mushikantahe best mbona tuvuge imyaka 5 canke n'ibiringo vyamaho umwanya wose? Ivyo sinibaza yuko bafise ibiringo vyamaho kubera ico nzi niko Conseil de Sécurité buri mwaka itegerezwa kongera ko bakaba baravye ingorane zabaye n'ibikenewe gukorwa kugira ngo ivyo bishinze babishikeko. Donc baca bahura muri Conseil de Sécurité cyane bakabongera umwaka mission ikabandanya akazi kakabandanya bakabandanya bacungera umutekano. Bijya nabyo kuvuga ngo baracungera umutekano ariko n'ibihugu biri mu ngorane bigoye cyane gukoreramwo nka Kongo murashobora kuhacungera mukahasiga muvuga ati aha bigenda neza ariko mugarutse wapeye umwaka cyangwa amezi 6 kumva kandi ko bahateye kandi numva biba bisubiye inyuma. Ni haba hariho des mesures zafashwe zo kubakomeza kugira ngo ivyo mwashize bibandanye bigenda neza, ivyo mwashize akazi mwakoze kagume kwa kundi kandi kagende gatera imbere. Ivyo rero nivyo ingorane usanga kenshi ivyo imyaka n'imyaka baguma bagwana ivyo izo nteko ziguma kubera ingorane zidahera kandi kugira ngo zihere zitegereza guca muri politiki. Ego me tusubiye ngaha hafi tugiye hafi y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda aho muri Kongo nkuko byatangajwe muri iyi minsi hariho ibiganiro byatanguye hagati ya leta ya Kongo hamwe n'imirwi imwe itwaje ibigwanisho muri icyo gihugu ariko tukabona ko amatwa dusumira uko amakuru atangazwa imigwano canke gutana mu mutwe bikaba bibandanya ku bwanyu ivyo bintu bigenda gute uruhara rw'abajejwe gucungira umutekano ruba uruhe muri ico gihe? Mumaze kwicara mumaze gufata impande ziriko ziragwana mukazicarika bajya mutatumiye canke n'abandi mwabatumiye muri bo kugira ngo berekane yuko bakomeye cane baraca umucanga babandanya baca umucanga. Bisaba rero yuko mufata ingingo mukabwira ati mwebwe tumvikanye ko atangwana zizobandanya kubera iki muwe mubandanya ariko kenshi na kenshi
n'abitwa yuko batatumiwe nibo babandanya batse umucana kugira ngo mu batumire nabo nyine baze kwicara hajya muri iyo cadre ya dialogue canke berekane mu makungu canke mu karere yuko bakomeye ariko mutabatumye uko nuko bigenda kenshi na kenshi. Ikintu musharahe mbona mwubwira nk'abanyagihugu basanzwe, abarundi basanzwe, abanyarwanda basanzwe, abanyekongo basanzwe, kijanye n'ibintu abantu bategereye izo nteko, bategereye abatetsi barongoye izo nteko, ikintu bakwiye kumenya cyane cyane ku byerekeye nk'intambamyi canke ibindi byose bishobora kugiramira umutekano w'inteko ni nk'ibi. Kenshi abanyagihugu ingene bakora muri bari mu ngorane mwene izo, abanyagihugu nibo ijisho rya leta, nibo jisho ry'inteko mpuzamakungu ziri muri ako karere. Barafise ingene bakorana hasi kugira ngo babahe information, babahe amakuru ati bimeze uku, ariko bo bagaceceka kubera bateye induru. Abo bagwanyi baraza mu ijoro bagaturira amazu yabo bakabica, nuko rero usanga habaye ingorane mwene izo. Ariko banumye bagakoresha societe civile yabo bo nyene biyumvikaniye, hari ibintu byitwa whistleblowers, abantu bakoresha mekanisme d'alerte. Abo ntubamenya, n'abantu bakora hasi ariko nibo batanga inkuru ati bimeze uku kugira ngo abo bantu bagire bahatere ahubwo abasirikare ba ONU cyangwa abasirikare ba leta bagende kuzitira ikibi ntikibe. Best mbona ndagushimiye cyane gose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika, ukaduha cyane amakuru y'imvaho ajanye n'ibikorwa byo gucungera umutekano by'inteko zitandukanye. Ndagushimiye cyane gose. Nanjye ndabashimiye kandi nishimiye n'abatwumvirije n'abava batwumviriza. Ndashimiye kandi na Ambassadeur Fred Ngoga gateretse telefone zagoranye yarinze kwihamagarira habaye ikibazo, ariko ndamushimiye ku kanya atoye. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradio Ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo ku bijanye n'ibikorwa by'inteko mpuzamakungu n'inteko za Afrika byo gucungira umutekano. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Daniel Brown yadufashe kwegeranya ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri hose.